uno munsi navuga yuko dufise inama idasanzwe kuko kare twara tugira inama turi benshi cyane ugasanga mbere kenshi tuba tuje kugira ngo gusa mwumvirize ikiyago mugabo namwe atakanya kumuronka kugira ngo mushikirize ikiri ku mutima cyane cyane ku ntererano zituma igihugu cyacu gitera imbere. Mbere hariho abagenda batanyuzwe kubera bifuza gushikiriza ivyiyumviro byabo mugabo ntibaronke umwanya ukwiye, kandi uretse bakanyereka yuko mubatesha umwanya hari habo umenga iyo baje mu kiruhuko bakorera hanze abaje muri vakase nyene kwitemberera batabaje kugira ngo bafashe igihugu mu iterambere. Murumva baba badutesheje umwanya. Benshi bagiye barashikiriza rero ivyiyumviro yuko nakira abantu swagiri mugabo harimwo ingwiza murongo. Ubu rero no kuraba umuntu afise ico yerekana amaze mu gihugu abari bo tuganira bobo bafise uwo mutima, kubera ndaja mu bindi bihugu abandi bakuru b'ibihugu bakanyereka ivyo abamambere ba Diaspora bakora muri ivyo bihugu, gushikaho nsigara mvuga ntico mpa nkabo nkijana mu Burundi. Uburundi bwaca butera imbere kuko banyereka ingene Diaspora iteza imbere ibindi bihugu, bakabinyereka neza. Nagiye mu bihugu bitari bike niga experience yabo ingene bateye imbere, bakanyereka ivyo Diaspora ikora. Nanje nkavuga uwo mpa nkijana giyumvira nkuko biyumvira byogenda neza. None rero no munsi mwebwe nabakoranije mufise ico maze kwerekana mu gihugu. Aha nta numwe ari ngaha adafise ico amaze kwerekana. Ego nivyo hariho abandi bataje bahora baza ukwabo rimwe rimwe. Hariho abantu bafise nivo y'amashuri akwiye ku buryo baje bavuga bati tuze kwigisha aba fonctionnaire Barundi tubigisha ubuhinga nk'abantu babizobereyemwo. Hariho abaza bafise imitahe bakaza bavuga bati tugira twubake iki na kiriya. Abo rero nibo novuga nibo ngira akamaro abandi bokuririrako. Erega ngaha hari n'igihe babonye iyi nama twayigize bacavuga ngo nanje kumbe rero baretse kumpamagara ko ataco ndakora. Nawace avuga ati ataco urerekano maze kora maze kugira inama zirenga zitatu mvuga none atarezirita mbona ni mwebwe gusa nimwe mbona ko rezirita. Reka rero twikorere twibandaniriza abandi bazodufata turi mu nzira tugende. No munsi nashaka cyane cyane kubera mwebwe mufise umutima ujanye n'iterambere ry'u Burundi, nashaka yuko mugira ico mutubwiye kuko twebwe turabakinyi. Mwebwe muja mu bindi bihugu mukabona ingene bimeze, mukaza ngaha mugaca mubona ingene tumeze. Namwe ntihabura ivyo mvuga muti mu Burundi uwogira ukunuku twoca tuduga tugatera imbere. Ndabivuga kuko maze kubona yuko mu Burundi iterambere ni ikintu gishoboka cyane, gishoboka nta nkeka mbere irimwo. Ni metodologie turavaye gusa yatunaniye, kuko nababwira ko je nk'ubu nicara naravye nk'umuntu yoguha imiliyaridi 1,000 ati tangura ukora igikorwa umwaka uheze ufise ngaha. Mugatwe turavota bije imiliyaridi 5,000 umwaka uheze ukayarondera hari ukayabura, nta n'imiliyaridi 1,000 ubona hari. Aho rero urumva yuko bimeze uko wangaje umutahe umwaka ugahera ahubwo ufise zero usubira kuvuga ngo mpayandi nakagwara dufise twamaturondero kavuye. Mugabo urumva biragoye ko umuntu ari wasigura ubube gito bwiwe, biragoye. Ariko nk'ubu tumaze kubibona niho twatanguye reforme mu bijanye n'ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Ubu turiko yego nivyo n'ubu haracaragahaze mugabo kubera nasanze akagwara kose kanduruka ingene twatanguye, ingene Burundi bwatanguye ni akagwara kambere kaba. Ni twadushaka gutera imbere tubanze
ubu twiyonkore ivyo vyiyumviro vya kera bituboha les mauvaises habitudes. Je twaciye dufata dukorere basi kuri plan de travail. Twebwe ubu twagiye mu ntara mu makomine mushaka ko twokora iki kugira ngo muri bije ubu turavuga tuti iki gikorwa kizokorwa na komine, iki kizokorwa n'intara n'imiburiburi, ayo mahera azoja mu makomine no mu ntara. Ivyo vyose ntituzobura 50% umwaka uheze dushobora kubona hari. Mugabo kare yari yibereye mu ministere ni gitoro ibintu urashobora kugura materiel informatique uwo mwaka ubukurikira ugumugura imprimante uwo mwaka wayiguze mu mwaka uzogagura imprimante mu mwaka ukurikira imprimante ngango abarababije barabibona. Mugabo ukagura ama ordinateur ukaja kurabuti ama ordinateur ari ubona administration centrale rero twe turacari muri iyo migenzo ya kera. Nico ituma twagiye mu ama province twagize 5 kugira ngo bije n'imiburiburi province ngango ntiyobura n'imiliyaridi n'ijana. Hari ibintu byinshi byo ruteza imbere. Je namye mparura ku giti civoka gusa. Giti civoka nyuma y'imyaka 4 kiba gitanga n'imiburiburi umuriyoni. None duteye amavoka ho nk'imiliyoni 100 z'amavoka fois 1 million inyuma y'imyaka 4. Ntumva ko abarundi bazoba produce, abarundi barosa amahera igihugu kiba kiyarosa. Abantu bazingwa amahera ngo y'igihugu ngo nayari muri BRB hajya muri trésor. No, abene igihugu bafise amahera baca bakora les activités bagatanga amakori kandi bakinjiza nayo madevise zana reserve nk'amavoka. Province Butanyerera yonyene remeza ko 2030 izoba yinjiza imiliyoni z'amadolari zitari munsi y'amajana 9. Iyo ni province Butanyerera gusa kandi muri planification y'umugambwe. Iyo ni planification y'umugambwe c'est definite. Iyo abari ministère ya agriculture élevage iyumvira umugambwe ari uplanifye ivyo ugiye kwaza ministère ya agriculture élevage ndashaka kubwira ko yokwinjiza n'imiliyoni 20 20 zongera nyinshi na 5 adashaka kwereka ingene yoshobora gutuma hinjira amahera mugabo bamuhaye bije. Ubu rero turiko turahindura real secteur minier nayo turiko turagira ko ese turaba dukoresha abarundi bonyene. Nababwiye nti n'umurima weze reka twimbe tufume turashora ibride mugabo tuzi ko amahera zo kwinjira ejo tugura mu mashini tugakora ibindi. Kuko nko mu Burundi nk'umuntu yogira izine ijya ntuze fonderi ya fer ubutare bwa fer ntibuzopfa buheze naho woza niki nibisozi kandi ni bwishi cyane kuko tenere irarenza 80%. Nkaho tugiye mu butare Uburundi bwoca butangura exportation tugaca twinjiza amahera kubera transformation. Dufise cuivre aho iyi mitumba yose mu migwa kuva mu Cibitoki gushika Nyanzarake ni cuivre na cobalt biruzuye. Uwogira ubu fonderi ya cuivre unyene na cyane ko urumva ubu utakeneye insinga z'amatara kuko turi muri electrique. Imodoka electrique zikeneye izo nsinga. Dufise lithium, dufise cobalt, tukagira lithium. None amabateri niyo korerwa ngaha ibintu byose byo electrique ahubwo ni imodoka boca baza kuzikorera ngaha i Burundi kubera ntacyo rudafise. Tererare zirahari bakuramo ibikwiye byose kugira ngo igihugu gitere imbere. Biriko biraza kuko igihugu cyabaye stable. Navuga yuko igihugu cyo Burundi cyamaze guhinduka, abarundi bahindutse mu mitwe yabo. Bamaze ico naco kiri mu bituma iterambere riza. Tubiraba turavye ubu inyifato y'abanyamigambwe. Kera muraza imigambwe ko ari kunyinyana. None ubu turagira inama tugasohoka twese dutwenga atawugiye afise umujinya. Mugabo kare umutegetsi yaratinya no kugirisha inama imigambwe kuko yabaza ati tugiye kugwana.
kubera iki kubera tumaze kugira ijya mbona kazoza imwe dufise vision imwe ibintu bica bitangwa kuboneka haba hasigara ngene tuyishikako kuyishikako n'umurundi wese ategezwa gukora aba ndiko ndaraba ubu abarundi 80% bose bari ku kivi nikimenya amenya nuko tubona yuko ikintu citwa inzara twakigwanije bikwiye Bujumbura naho bakubwira ngo inzara irabishe none Bujumbura rimahe ruguru naho bati isoko ntayo tubona bavuga inzara twisha abandi isoko jari ikingyohera bazava ko disadiki umuntu wese agiye mu burimyi n'ubworozi arafise agahera kera hari banyarucari barabarimyi n'aborozi hakaba n'abakire abakozi ba leta none ubu babandi bitwa nyarucari ubu nibo usanga bicaye neza bahagaze neza bamwe bitwa bakire nabo nibo bidoga ngo barakenye ni igihugu kiriko kirava mu manga burya kugira yemere ko yashitse hejuru biramugora na bene Israeli murabizi yuko hagize agakomye bacavuga Misiri twisubire mu Misiri natwebwe burya rero hari igihe umuntu agize akagorana turi ku isi acavuga ngo twisubire muri vya bindi twahoramwe nivyo mbona vyotuma muga ntibikunda yuko dusubirayo no kubandanya